dutanga amanota ku bashoboye kuba abantu barangiranwa mu gushikiriza ibinyoma, tubaha amanota, bibaye ngombwa tubakomera amashyi yo kubazomera kuko baragerageje Barundi, ariko Imana yarakinze kukaba nkako twaba tubwira dusaba, hari igisanzwe twaba tubwira Imana iminsi yose, none umunsi twakigize iyo turirimba Burundi bwacu twaba tugira tuti Imana yakuduhaye, Imana yakuduhaye, Imana yakuduhaye, tubyihweje neza. Ruhebwa rurangiranwa mu binyoma, yagerageje gucafuza Uburundi mu kubesha rwose, ni ishyirahamwe rigize ibihugu bya Buraya. Abaye uwa mbere Tahanyiradi, uwa kabiri n'umugwi ugizwe n'amashyirahamwe bakunda kwita mu gifaransa ngo ama ONG. Hariho amashyirahamwe amwe yakwiragije ibinyoma byinshi. Ibyo byose twagiye turavuga, ababikwiragije ni ayo mashyirahamwe. Umugwi ugira gatatu ugayiwe n'umugwi ugizwe n'ibinyamakuru bimwe bimwe by'abanyamahanga. Mwarumvise bimwe bimwe byashikiriza ye mama ngo hariho ngo umugwi ugizwe na General Moise, ngo ye mama ngo Burundi ngo nyabwoko, mbere n'ibyabaye mu Zairake za Libya za hehe. Ibyo byose ni ibintu bikwiragizwa n'imigwi y'ibinyamakuru imwe bita fake news.